Muraho neza murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu bigera ku 10 ivyo bintu n'ibintu bishobora kukuzanira imivumo. Ibi bintu mu gihe wabikoze ni cagihe ushobora gusanga Imana yari ifise imigisha ugasanga imigisha yawe Imana yayikwatse. Kuko muri iki gihe tugezemo abantu bamwe baribaza bati mbe ni kuki mbona nkora cane ariko nkabona ubuzima bwanje budahinduka. Abari nabo bakibaza bati mbe ni kuki mbona imigisha iva ku Mana kugira ingereko mbona ari ibintu bigoranye mbona nkomeza gukora ariko nkaba mbona ntabona ico noshobora kwigezako. Kuri nuko nobabwira yuko hari ibintu umuntu ashobora kugenda akora mu gihe ivyo bintu bikoze ugasanga Imana irafashe ya migisha yawe yaguhaye ugasanga Imana irakwimye imigisha. Rero ico no gusaba namba wowe umaze gushikirwa n'ibi bintu ico no kubwira nuko woshobora kumviriza iki kiganiro kuva ku ntango gushika kwiherezo kuko ni ikintu gishobora kuba co guhindura ubuzima. Hama ikintu ca mbere ushobora gukora ugasanga kikuzana imivumo ni kutubaha Imana kuko iyo uba uri umuntu wahora usenga ariko ugasanga ugiye kure y'Imana ugasanga urahagaritse gusenga uca usanga muri ico gihe Imana nayo ikamera nk'ikwibagira ugasanga nyamba ari ibintu wari uronkeramwo imigisha ugasanga vyabaye nk'ivyiboroka. Rero namba ubona woba wari umuntu woba warusenga ukabona woba warukora ibintu ukabona ivyo bintu vyateye bije inyuma nuko wosubira ukiyegereza Imana kugira ngo urabe yuko ibintu vyoshobora kugenda neza. Hama ikintu naco ca kabiri ushobora gukora ugasanga kikuzaniye imivumo ni kuba uri wa muntu ubesha ukaba udashobora kuvugisha ukuri. Kuko ico no kubwira co nuko imigisha itahadira mu bintu by'ibinyoma. Rero ni waba uri umuntu uvuga ikinyoma nuko kugira ngo uzobone imigisha nuko ari ibintu uzosanga bikugoye cane. Rero namba ubona wowe uri umuntu besha nuko wokwiga ukamenya kuvugisha ukuri kuko nivyo vyiza. Rero nahawe kumenya ico ushobora gukora. Ikintu naco ca gatatu gishobora kukuzanira imivumo ni mu gihe uzoba ari wa muntu wanka gufasha abandi kuko iyo uri umuntu ufise umutima mwiza ukaba uri umuntu ufashe abantu rimwe na rimwe usanga imigisha iza ikwiruka kuko harya abavuze ngo uvumwa na benshi ugatota ntabwo babeshe. Rero ni waba ugenda uri umuntu ufasha abantu abo bantu nibaza bagenda bakuvuga neza bagenda bagusingiza nuko uzosanga nibyo uzoza ukora uzosanga bitera bigenda bimera neza. Ariko mu gihe uzoba uri wa muntu uca ahantu ugasanga abantu bose barakuvuma kugira ngo udoshobore kubona imigisha uzosanga ari ibintu bitoroshe uzosanga bizokugora cane. Ikintu naco ca kane gishobora kuba co kubuza imigisha ugasanga ico kintu kiguteye umuvumo ni ukugira ishari n'inzigo kuko imigisha ntishobora kuza mu gihe uri wa muntu ufise inzigo, mu gihe uri wa muntu ufise ishari, mu gihe uri wa muntu ushobora kubona umuntu mugenza wateye imbere ukumva umwumvisha ari muri ico gihe ntibizoshobora gukunda. Ahubwo imigisha iza kuri wa muntu abona mugenzi we yateye imbere ahubwo wa muntu muri kwa gutera imbere akaca abinezererwa agaca agenda agaca yigira kuri wa muntu akamubaza sokero barakoresheje kugira ngo abandanye kuba yoshobora kuba yoronka imigisha. Rero nawe kugira ngo ushobore kuronka imigisha nuko nyamba ufise ishari nuko wobihagarika ahubwo ukiga kwigira ku bantu ubona ibintu vyagenze neza. Ikintu naco ca gatanu gishobora kuzanira imivumo ni muri gihe uzoba uri wa muntu tubaha abavyeyi kuko mu gihe utubaha abavyeyi abavyeyi burya sinzi uko uraza wumva abantu bavuga ngo abavyeyi ni Imana ya kabiri. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu tubahe abavyeyi muri ico gihe urumva n'imigisha kugira ngo izoshobore kugushika ko bizokugora. Sinzi yuko urumva yuko abantu bavuga yuko umuvyeyi mu gihe akuvumye yuko bishobora kugufasha. Rero ni waba mu gihe utubaha abavyeyi ngo baguhe imigisha nuko uzoshobora gusanga kugira ngo ushobore kugera ku nsinzi ikomeye nuko uzosanga bigoye. Rero nuko mwokwiga kubaha abavyeyi kuko harya umuvyeyi n'ikindi kintu gikomeye. Umuvyeyi aba yagutwaye amezi ugasanga yagutwaye mu nda amezi ashika ku9 ugasanga umuvyeyi yari ngo arakora ibishoboka byose kugira ngo wige ugasanga yarakwigishije ariko ugaca usanga ntumwubaha. Rero nuko mwokwiga kububaha kuko mu gihe utabubaha navyo ushobora gusanga ari ibintu ushoboye gusanga bikuzaniye ikindi kiguzi mu buzima bwawe ugasanga urihora wicutse. Ikintu naco ca gatandatu gishobora kukuzanira umuvumo ni mu gihe uzoba ari wa muntu ufise ubunebwe kuko nta gihe uzoshobora kuronka
imigisha kandi uri umuntu w'umunebwe, kuko harya nyambara amafaranga ikintu ico arico cose burya kiza ku muntu aba yakoze. Rero mu gihe uzoba utakoze kugira ngo uzoshobore kuronka imigisha, kugira ngo uzoshobore gutera imbere, udosanga ari ibintu bigoye. Rero nuko nyamba ubona ufise umunebwe nuko wobugwanya ukiga gukora, kuko kugira ngo ushike ku kintu bisaba yuko ubira ivyuya, bisaba gutigita. Rero nuko mwokwiga gukora cane ibintu vy'ubunebwe mukabireka. Ikintu naco cindwi gishobora kukuzanira imivumo ni ca gihe uzoba uri umuntu ushobora kuba uri umuntu yiba, ukaba uri umuntu ufise akaboko ushaka kunyuruza ibintu vy'abandi. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu w'umusuma, nubwo uzovyiba ivyo bintu uzovyiba, ariko mugabo nta kintu bizoshobora kukumarira. Uzosanga ari vya bintu rose, ariko ugasanga stile vya bintu bikuyongeyeko, ukama ubona uronka amahera, ariko mugabo ntushobore kumenya iyaca. Rero nuko mwokwiga kutunga ibintu, mukagira ibintu ubona biciye mukuru, nivyo vyoba ari sawa. Hama ikintu naco c'umunani gishobora kukuzanira umuvumo ni mu gihe uzoba uri wa muntu uvuga amagambo mabi, kuko ntuzoba uvuga amagambo mabi hama ngo uheze uronke imigisha, kuko niwaba uvuga amajambo apfuye, niwaba uri wa muntu usanga wivugira ibintu wishakiye, kugira ngo ushobore kubona urageze ku ntsinzi, azoba ari ibintu bikomeye. Rero nuko mwokwiga kuvuga amajambo ameze neza, pana y'amajambo y'ubupfapfa, navyo vyoshobora kubafasha. Hama ikintu naco c'icenda woshobora gukora ugasanga ikuzanira imivumo, ni ca gihe uzoba uri umuntu ubona wishari, ukaba ari wa muntu ushaka kwishira hejuru. Mu gihe uzoba uri umuntu ushaka kwishira hejuru, urumva kugira ngo uzoshobore kubona imigisha udosanga bikugoye, kuko ibintu vyose uzobona umenga ibintu vyose urabishoboye. Ariko mu gihe uzoba uri wa muntu wicisha bugufi, uzoba ushaka kwiga ibintu bishasha kugira ngo umenye ikintu cose ucige kandi ukimenye kuva hasi gushika hejuru. Rero muri ico gihe kugira ngo ushobore gutera imbere, udosanga ari ibintu vyoroshe, kandi Imana izoshiza muri vya bintu vyawe ukora uce usanga iguhezagiriyemo. Rero nuko mwokwirinda kuza murakora ibintu vyo kwishira hejuru, ahubwo ukiga kwicisha bugufi, kuko nivyo n'Imana ikunda, kuko nivyo vyoshobora kugufasha. Hama nkuko mwumvise nabibabwiye ngaha haruguru, ibi bintu kuba ndabikubwiye kandi ukaba wavyumvise, ntabwo bihagije, ahubwo no guca wiga ukuntu woshobora kubikora, ukiga kwisanisha navyo. Namba ubona aho bahari ibintu ubona biba bitagenda neza mu buzima, ariko kare naka ariko navyo ari bimeze neza, ariko ushobora gusanga waregera Imana, nuko wokwegereza Imana, ukiga kubaha abantu, ukiga ukuntu woshobora kwitwara muri societe, kuko nivyo vyoba vyiza. Hama guys, nyamba wumva iki kiganiro coba cakuryoheye, ugende ukoze subscribe, bishobotse ukore na sabone, utere na comment. Ciao ciao.